Mbega mu babatijwe ntabagumye ku rugero rw'ukwemera gusa ekleziya mu gihe ishoboye kubagwiriza imikate, ariko iyo itanguye kubabwira ivy'urundi rukiza rubasaba kubanza guhinduka, bagaca biyonjorora nko mu gihe ca Yezu. Basaserdoti namwe badiakoni tugira twatire aho hantu murahitondere muze mwirinde kwatirwa mu vy'ubwami bw'isi, muvyirinde kuko sico mutorewe. Ntimwitiranye ibintu n'ibindi. Yezu yaciye yigira mu mitumba yumvise ko bagira bamwitiranye n'ikitamuzanye. Ninde nk'akarorero yoreka guhungabana nk'ubu mu gihugu cacu yumvirije ingene abatari bake bamiza mu kanwa Imana n'imihezagiro yayo? Bamwe muri abo nyene mu buzima bw'ikibano n'ubw'igihugu ntibaterwa isoni no kurenganya abandi, ntibaterwa isoni no gusinzikariza abandi ubuzima, kubatoteza, kunyuruza no gusesagura amatungo rusangi, gucanishamwe amashirahamwe, amashengero n'imigambwe, guhiga, kwicana n'ibindi. Birateye ubwoba. Mbega Imana twemera ni ya Mana twita dawe wa twese, imwe itumenyesha ku iteka ryayo ryiyerekanira mu iteka duha umuntu. Ni ya Mana idakumira kandi zirakurenganya. Niba twemera iyo Mana nitwigenze nkayo, tureke kuyituka no kuyitukisha. Murahabererera abagabo, ntimwishinge gusa muri aba bandi. Erega n'ivyananiye abandi mwebwe murashobora kubikora.